agakuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paludisme no gasanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko natumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate uno duto twikorera wewe genda uravya akunda bikunde nawe ivyo yanka nawe uvyanye. Reka subire ndabaha ikaze nshuti namwe bakunzi muriko murakurikirana imboneshakure yanyu BE TV Burundi, ndabaha ikaze mu kiganiro canyu mukunda cyane, kiganiro canyu cacu cama kitwigisha uko bukeye ko bwije. Ni mu kiganiro c'abakundana nkuko musanzwe mubizi, ngira mumbonye bamwe baca bamenya ati Arlette atuzaniye ibintu. Uno munsi rero nabazaniye ibintu nkuko nama nabikoze mwama muvyiteguriye, ndabazaniye ibintu biza kubaryohera kandi ndazi ko biza no kutwigisha kuko buri gihe nama ndababwira ati turavuga mugabo ntituba dukeneye kugira ngo tuvuge dutere blague turyoherwe twumve ko hari ibintu bibaho bitahoraho, mugabo tuba dukeneye kugira ngo twigishanye mu miryango yacu mu ngo zacu aho tubaye muri ivyo byose kuko turazi ko urukundo ni ikintu social gikoreshwa ahantu hose turetse nuko twaba tuvuga abantu babiri yaba umugabo canke umukobwa, ariko urukundo rurakenewe no mu buzima busanzwe, birakenewe ko ukunda babanyi bawe abandi, urumva ni ikintu kinini cagutse. No musi rero muza kwibaza ati tuganira nande nkuko mu mazi imisi mubona tuza turaronka abatumire batandukanye. No musi tuza kuganira n'umuryango wa Excella ndabihawe n'Imana, n'umuryango mushasha duheruka kunguka. Ego ni na madame we baza kuba bari kumwe ni Cimpaye Marie Goreth, niwe tuza kuganira muri kino kiganiro cuno munsi. Reka nongere ndabaha ikaze mikaze n'abashitsi bacu, mutibage ko kino kiganiro kiza kuba kiremeshejwe na jewe Mugisha Arlette. Reka ndabaha ikaze abatumira bacu buno munsi, duhera ku mugore ni wafise priority. Ego urakoze Arlette, urakoze twagira muri BE TV Burundi, turanezerewe ko mwatuyumviriyeko. Ego natwe turabanezerewe cyane kubona mwatwitavye kuri uno munsi, turaguha ikaze na wewe Excella. Murakoze cyane Arlette. Ziraninda bihawe n'Imana Excella. Nivyo nyene no munsi ndi ngaha kandi twayiruka Excella zanga hari wenyene atarage ari tuntu bavuze ngaha ni kari bwaje na madame arashaka ko atwereka yego ni kari bwaje ubwo ni bwari ubu buntu bambaye ngane bwari bwaje yahora azari wenyene gusa, ubwo no munsi murabona ko ari ibintu bisa neza, ibintu bimeze neza. No munsi rero muhava mwiyaza ati none Excella ko tumumenye yaza tubwira ibintu atagira pratique atazi ivyo ari byo. No munsi wibaza ko aza kutubwira iki? Nibaza ko uno munsi nituza kuja muri bya bibazo birebire ngo menda mubaza ndababaza, ariko uno munsi tuza kurabira hamwe témoignage y'urukundo rwabo y'urugendo rwabo bagize kuva bagitangura kumenyana gushika no munsi bageze mu rugo, koko ndazi biza gufasha benshi. Reka rero subire ndabaha ikaze ngira ko rero ikiganiro cacu duhere kuri Goreth. Témoignage yanyu muraza kutubwira neza. Oya je nibaza ko mwaragwera kuri jewe kuko ni jewe nagiye. Yes. Goreth ashaka ko yaramaze igihe kinini nawe ariko ararondera. Oya Goreth none yatangurira ko kiyovuga ngo yatanguye gute? Usanga yari we yatanguye hajya wowe wagiye gukora ivyo yatanguye. Nibibaho. Bisanzwe nije ntangura. Ashaka ko yaramaze igihe kinini yisonzesheje senga wowe ukaza kuko yakoze. Nza ni nyishu ariko ni nyishu yagiye si nyishu yasanze. Nico nari nshaka kumva ko abariko baradukurikirana mu byumve neza. Voilà nivyo hari umuhungu niwe harukuna mahitapa atangura. Harukuna mahitapa atangura no kuvuga ngo n'umuhungu atangura akaja ku mukobwa, sivyo? Ni hano mu gihugu cyacu ko ari culture yacu ahandi cyane mu mico y'u Burundi. Imico y'u Burundi ko igihagaze n'umuhungu atumbera umukobwa, sivyo? Nituragera kuri ya mico umukobwa atumbera umuhungu. Nuko rero niyo mpamvu jewe naricaye nari maze kuzunguruka henshi niruka kuri ibi byanga ndakubwiye umuntu arahuzagurika babita guhuzagurika, umuntu arahuzagurika gatahijya ariko twatumaranye imyaka igera kuri 6 tumaze kumenyana.
turi abagenzi tuzinanye na gogo sivyo kuko hari n'ishuri twiganye ikiringo c'imyaka nk'ibiri imyaka ibiri twiga ibintu nyine mugabo iyo relation vraiment ntayari ihari je nkaguma nsenga nsaba umufasha niruka hirya n'umutwe hirya ariko bikanga kabisa noneho one day mfata decision ndavuga ati bihagarira hajewe mana uko biri kose bitegezwa kuba nyavyo ndavuga ati mbo eka gutya na imisi uyu gogo twari dusanzwe dusengana nkagira n'uwundi yasenga ku ruhande ndavuga ati mbo ubu rero ngira ndabe muri aba babiri donc muri ico gihe wabavugisha bose bose barabagenzi bisanzwe ariko naguma niruka kuri naka turakundanye antreza musaba ex bagera kuri 3 ariko bose nivyakunze ndavuga ati nkaguma mbona uyu nkabona n'uwundi nkabona uyu nkabona n'uwundi avuga none koga nzomuhera hehe umva jewe nararaba uyu niwe watinya cyane kurusha abandi naramutinya pana bisanzwe yenda yesije gusa namutinya hariho n'abandi bamutinya vraiment bakavuga ati mbega n'umuntu yari umuntu agoye vraiment bashaka kwimira ati mbega n'umuhera hehe enda rero na muri abo kavuga ati mbo si babandi babivuyemwo ariko kandi none n'umuhera he nabyumva ndavuga ati mbo ncuzinga muri abo babiri ndavuga ati ngira mpamagare bose ndabasabe gahunda sivyo none uza gutangura kuza nkamubwira ijambo nzoba mpejeje ndabanza ndindira inyishu yiwe nja kuri phone ndahamagara uyu ndahamagara n'uwundi ndamusaba gahunda ariko kaza arambwira ati ntibikunda kubera akazi ariko rindira tuzovugana ejo nka saa 4 na wa wundi acampereza saa 8 iyo saa 4 ejo umvuye amaye saa 4 undi amaye saa 8 uyu saa 4 ntiyakunda basi dakunze mu mutima ati bashi nujya rero karabaye tunujya wa saa 8 ariko nawe saa 8 ntivyakunda nawe saa 8 ntivyakunda umvuye umunsi ampereye ko kandi ni wowe wa wundi kandi yaciye ampako uwo munsi rero iyo birakunda bimaze gukunda turahura ndamubwira nagira nje no ku kazi nari nifise imisi uwo munsi natanga 11 acaza saa 4:30 acaza saa 4 hafi na karani urumva ndavuga ati umunota 20 kwere nzoba ndamubwiye iki kizoba ari kibazo ariko n'ubundi ndamuhamagara turaza turica atresa wa wundi yamaye saa 8 kandi ako nkimara kubona ko tubonanye nje ndavuga ati imana aha naha nyene byaheze gusaba neza ariko rero umviriza handi bibaza ngo biraheze niho bibiba bigira bikomerere uravyumva nkimara kumubwira ijambo yarambwiye ati umviriza rero ndakubwira wa muhungu we ibyo nibishobisho niko yakubwiye asha niryo jambo yabishobye nambwiye ati nyamara jewe naricaye nguma nsenga nkabona wewe nagumagira iki mugabo je chaka vraiment ndabivuze nabivuze nk'ubiyita ndakubwiye Nukuri nabivuze nk'ubiyita wanashima nagize imana kubera nafise iminota mikeye iyo ngiza kuba nafise iminota myinshi akambaza ibibazo byinshi yego amasanga namubwiye ati ni ariko kubera imana yari ibizi impamvu yampaye umwanya muto nkamuronka umwanya muto ambwa ati gutya na gutya ambwa ati umviriza ibishobisho bibaho kandi bibaho ku bana b'Imana sivyo ushobora kubibaza ngo wishuwe ariko utishuwe ari bishobisho byawe byagutumbereje ambwa ati umukobwa ari karangira ibintu nk'ibi ncanavuga ati okay sawa ivyo bibaho ndabizi ariko jewe nahejeje kuvuga asigaye genda wiyumvire wongere unasenge ngo n'umunsi wa mbere utangwa kumubwira umunsi wa mbere nangura kumubwira iryo jambo rya proche turakibaye ikibazo rero ucuragenda ku kazi naciye ngenda ku kazi niruka aca ngira ngo nkimara kumusezera ntanagwindukana namubwiye kuko nayesegranye nk'iminota nk'itatu kugira ngiye kuri mikro go nawe umunsi wa mbere mubonana n'umukunzi wawe excella mu musike mwubakanye byagenze gute wavyakiriye gute mbega imbere yaho wabona ko wari usanzwe kumwe n'abandi hari n'ikizere wari woba waramugiriye kuko urumva ko mwarigeze kuba mwigana mwahurira ku ishuri mwahurira no kuri eglise ntihenze ego samba ngo nta bandi bari bahari ego barahabaye kandi atari bake twetetse ko benshi yari abazi ego mugabo igihe duhura ni ibintu bitari byigeze bikwirwa mu byumviro byanje umva iriya siza ndamuzi ari umugenzi mugabo pa bwa bugenzi bw'uko umunsi umwe norota aba umugabo yego
mugabo bon aho nkundira imana igihambariya kwa nkeneye hari akantu kakwise mu mutima ufite hari ukuntu nari ndamumenyereye mugabo kunyene yasabye rendez-vous hari ikintu bon que j'ai senti mugabo uwo mwanya ntashoboye gutahura igihe ndamwitaba novuga ngo nari mu bihe nari niteze mugabo bamwe bati witeze iki hari benshi hari benshi uri kurasenga mugabo bihava bigenda gute mugabo dans l'entretien ava yuko rendez-vous yiwiba twahuye n'umuntu mbona yasanze ndamuzi twari tuzinanye arampamagara c'est vrai nari nzi ko amazi imisi ari amahoshesha mugabo nawe agira ikibazo yo kunyira yibumpamagare yego uwo wundi muntu mugabo nyene arafonsa le 21 octobre nari muri formation ya association imwe ndimu zanumva telefone impamagaye papa n'umuntu twari tuzinanye mugabo nta nimero yo nari mfise mugabo ambwiye izina nari nzi abantu babiri mugabo ndamumva nakumenya ebo afite akimpamagara canamenye cyagira mbire mugaca ndagira isengesha abantu Imana nyambuye umuntu atariwe tubonane mugabo ibisigaye vyihorere ntabivuge turahura turavugana uko bon nta birebire avuga amajambo make yarambajije ngo ico ashaka kumenya muri kumwe n'umuntu ndamana nta muntu turi kumwe bica bihereraho turateza inkuru hama turatandukana nakubwiye ryaja ntajya bwiye udaranteta muri ico gihe namvuze ngo sinkeneye ko haza umuntu atariwe ufite nari muri pause vraiment ntakeneye undi muntu aza kumbwira ibitari byo nyene ntawe nkeneye ko bari bahari benshi kandi navuga ntaha kugira usoke muri ibi bintu nibazo birebire daranteta we wacaza ufite muri dans des semaines wa muntu twavuganye mugaha handi nyene ufite ya rose information peut-être arindire yuko agiye gutegura imigambi myiza uyu nawe bayahageze nibuka ico gihampamagara nari nakoze mu ijoro numva ndabona ataha numva ashaka kuryama mugabo numva nta kuntu kumwe ntomwitaba eputa n'umuntu tumenyeranye nawe kumana ndarushe turaza kubonana kwihangana mugabo umunsi ndumva nti malgré ma fatigue dutegereza kubonana ko niko twagiye kubonana mugabo amaze kumbagira ivyo jamani uraraba neza ibishobisho bibaho kuko bo nari nzi bene data byabaye ko nari nzi bo hari amahorasiyo twabayemwo sadiza ko twasenze mu nyuma soho turuvenye nari bigumbagumba byabayemo cyenda mani birashika umuntu akagira ibigumbagumba ndabwo sinumva ukungene ashoye kunyaprosha umuntu manye sizo atari bwigebe gute ego ico cyumve kizananye he vraiment ndayimubarira mugabo uko nayisanze ndamuze n'ukungene yakiriye inyishu yanje byantumye gushira ibirenge hasi yego kumva ndamuhaye inyishu hamagaca agira reaction yagize nabuze n'uyo muntu aje muri profile ntarimenyereye so kwaje muri profile ntarimenyereye nkeneye gushira ibirenge hasi nkasenga nkumva cyo data avuga hari ikintu wavuze imbere uravuga ati narageze muri periode ndavuga ati ndahagaritse sinkeneye ko haza abantu ico kintu cantangaje wari ufise abantu muri kumwe muravuga ati hari abakobwa benshi baba ko baradukurikirana kuri no munsi bako baradukurikirana bakumva inote monyaje yawe ati ngo guharageze igaravuga ati ndashize ibirenge hasi ibintu by'amahorasi adafashe ndabihebye ico kintu cakugendeye gute cakujemwo gute cyane ni kubera ko wari usanzwe uri umenyereye gusenga uvuga ati hari ibintu mba nemera cyane kurusha Imana bon oya nibaze uko icabintumye ufite hari ibihugeramo Arlette ukumva ko ibihe bya biko biregereza rero ibintu byo gutakaza umwanya ufatana n'abantu nta gahunda urimo nawe ntubibone uri muri relation po kuba muri relation ibyo nibyo ntari nkeneye numva ijyo mutima ari guma rimbuza akwabo yo kuguma muri relation parce que ubaye muri relation n'umuntu heureusement abantu bose twabanye muri relation nabone ibyana byo kwishingira nta sherara basi yarosokaze yo kubamenya nta numwe twatandukanye atari amahoro mugabo ikintu bita urukundo nasanze ikintu gikomeye cyane urashobora gukeya ikirere cy'uko umuntu mutandukana amahoro mugabo ntubukuyeho ca kintu catumye akwiyumvira ko mu bihumbi by'abakobwa bari ku isi cyangwa nanje mu bihumbi by'abahungu bari ku isi nkumva ndamuhaye umwanya ndavuga nti kuguma muri ibi bintu uba muri relation y'ihompa vraiment c'est mauvais il faut que umuntu nje mu kibanza cyo gufatana urugendo
n'uwo dutegereza kuzorangizanya mugabo ikintu kitoroshe. uwo mwanya wahagaritse waciye umara mwiki ya uwo mwanya nahagaritse ni ukuvuga ngo nta kandidatire nimwe nakira oya navuga ntubu ibintu byo gupahashita nahagaritse naho wazena mani ihanganye ko sincèrement kubesha birangora narakuba nti sindi ankuba kandi nukuri numva sindi ready kuyibamo unyihanganire aca ndakureka nariko ndasenga ndabona mane niha hari umwanya nayo narihaye ndabona ni mane iyi periode nta muhungu numwe nzandiko ndakira kandi ndashaka ino periode nyene haba hariyo hazoza umugabo wanje nkunda imana wo mwijuru iyo periode nyene nihaye no yaciyaza yego ndavuga nti kwaje muri iki gihe arico nasabye imana reka rero nongere kandi bona byaciye byoroha ko ncavuga ngo ego ndavuga ntoya wari ugifise ikindi ubaza ya yego nabandanije mbaze mugabo nsubiza amaso inyuma nibuka isengesho nagize ndavuga nta hantu hari inyishu yanje abigeme bariko baradukurikira mwabonye ko namaze kujanwa burya hari igihe twebwe abantu nk'abantu turi hano ku isi tuba mu bintu ugasanga tuba mu bintu ariko tutabizi nk'ubu nabyumvise uvuga ngo nari mfise abantu ntacyo mupfuye nta kintu na kimwe umugabo akavuga ati no ibi bintu ndimo si byanje ifo ko mfata umwanya nkasenga hari abigeme benshi bariko baradukurikirana badaha ikibanza imana kandi nibo benshi ndibaza gushika kuri no saa tugezemwo hari benshi bababona ari n'abankurikirana bamwe hariho bamwe duhora tuvuga ngo wowe warasara ngo urukundo rurabaho ngo hari ibintu ugira ngo biri be ngo bureka gukora bijya biganiro by'ufarsesha si ubufarseri urukundo rurabaho kuko n'Imana yarushizeho rubaho ni byiza rero yuko tuza abari kuradukurikirana muze mura urukundo ushima rubaho Arlette jewe urumva muri ico gihe twari turi kumwe vraiment naramukunda kuko les bonnes actions zose zishoboka kuri we narazikora ariko nkazikora mbona umenga ni umuntu tutangana sivyo ni umuntu ari high than me uko navyumva sinabibona ofete uko ndibuka c'était 2014 gutyo 2014 naramusutse umutwe ndamusuka bwari bwa mbere umuhungu yaramusutse ku mutwe wiwe ako je baranyemerera ndamusuka aho hari muri za 2014 murigana aho twigana inyigisho za protocole zo kuri eglise apana ishuri inyigisho za protocole no je nkavuga ati mana byari ibintu nyine ntabona mu maso nawe urumva atabyo byari ibintu ntabona mu maso ariko igihe kimwe namaze kujuragirika ariko niko ndabwira Imana ati Imana uko biri kose harageze ko imva mu bupfubye so imba married kugira ngo urabone you ubayeho nk'imfubyi ukarongora aho bupfubyi wabuheze ubugiye akundi umuntu azokubwira ati ushaka iki navuga ati Imana uko biri kose shaka ko mpindurira ibihe ako sinabona uburyo izompindurira ibyo bihe none nkafatana n'umuntu runaka uwo muntu runaka twamara gufatana nkamwana ariza nkasanga si bya bindi nasabye nari mfite cyo nasengeye kuko burya gusenga so kuvuga ngo mana mu mugabo mu mugore oya ufise ibyo present uravuga ati Imana nkeneye umugore ameze uko nuko sivyo kuko Imana ifise benshi kandi bose siko ari wawe sivyo ni kuvuga ngo yishaka gusaba uravuga ngo nk'umuntu ubwira lete ngo mpamahera no mubwira ati nkeneye amahera ya nawe sivyo ni kuvuga ngo ni Imana narayibwira ngo Mana nkeneye umugore ameze uko sivyo ariko noneho najya kuraba nkasanga bya bindi ndiko ndasaba Imana uyu ni wabikwije ariko najya kuraba kandi nkavuga ati nzomuhera he ndamuvugishe gute kimbere kibazo sivyo kimbere kibazo nukuvuga ngo n'uwo munsi nabikora kwabaye nko kwita kwabaye nko kuvuga ngo Mana ndahejeje sinzosubira arakwishuye ati ndabako atari bishoboye ufate naguye muri question mark njanja no muri emission nsanga niyo sije nagize navyumva nsanga niyo sije natanze ariko ibyo ntibyanciye intege kubera bukeye ubwo nyene ku mugoroba naramwandikiye wiriwe neza umeze neza ego antuka vraiment bijye nakubwiye nabivuze ako mfise uwo natumikiye mfise impamvu nabikubwiye urabo vyiyumvire aricara bukeye arampamagara ngo hano ngo ndafise ikintu ndakubaza
Arlette ndakubwije ukuri ngezeyo cambereye ikibazo kuko namusanze ku kazi yari yakoze ijoro cambereye ikibazo tuja ku ruhande ava out of job tuja ku ruhande arambwira ngo ikibazo cambere ati sindabiva imbere abataka imbere gogo yarakaze umva nta byabindi byagucya na gucya ikibazo cambere ndakubaza niki arambaza ndamubwira ati ico inyishu yacu ndakwishura uku ndamwishura inyishu ndamubwira ati akarorero ka mbere naka akarorero ka kabiri naka acambwira ati sawa ati wishuwe neza tego ikibazo ca kabiri niki umunsi yambajije ibibazo bine ako bifata umwanya kubyishura kuko nategezwa kubyishura ndamuhereza n'akarorero kugira ngo antiko umunsi ningenda namwishuye ndiko ndataha nariyumvira ati mbega namwishuye gute sanga namwishuranye excellence itagira kwingana sanga ufite ibyo namwishuye byarije aho nibihezega umunsi wa kabiri anongera amamagara ngo ndagukeneye kandi ndagenda ikibazo ca mbere ikibazo ca kabiri ikibazo ca gatatu ndamwishura uko namwishuye arabizi ndagira igihe ndamwishura nabi nca nirotuva inyishu ankoroye yarankoroye yarambwiye ngo jewe ivyo nyishuye ntibijanye n'ivyo nakubajije kuko ubuzima bwanje ntibuhagaze ku byo ufise canke ku byo jewe mfise kuko ntabwo wabwa akazoza mfise akazoza kanje hariho uwandemye yarazi uburyo nzoba ngaha ndavuga ati jewe muri jewe nari nzi ko mbajije bya bibazo by'abakobwa babandi ufise iki niki ndavuga ati karabaye ndamugarukana nsanga yasubiye mu murongo ishavu ryari ritanguye kuduga kubera yuko kumbure ndamwishuye ko wewe atashaka ishavu ryari ritanguye kuduga nca ndamusubiza kandi hasi nca ndabona neza ko asubiye mu murongo nca ndamubwira ati mbo ariko ivyo byose birushirizaho kutugirira neza ukora byumva ivyo naho byoba bihari canke bitoba bihari hariho Imana numva nawe cari ikintu kigoye kuri we uje umubwira ngo mfise ibi mba nabigarukanye Arlette ndakubwiye ngo yari intambara nagwanye ariko kandi mu kugwana iyo ntambara nukuri burya demande iragoye yego demande iragoye si ikintu cyo kwirukankira si ikintu cyo gupfa kuvuga ngo nyishura ngo canke ntunyishure si ikintu cyo no kwicara ugatu ni nk'amasengesho burya gusaba umukobwa projet ni nk'amasengesho kuko iyo usenze ubuzi ko uzokwishuka ariko ntabwo ubuzi igihe uzokwishurirwa kandi ushobora kwishurwa neza canke ntiwishurwe neza urumva ibyo basabye ushobora kubironka canke ntubironka ariko nubwo utobironka aba ari igihe uzobironka ariko kumbure bitaciye aho waciye ico nari nzi nuko jewe nari mfise urubavu rwanje rwamvuyemo kandi ico nabwira Imana nabwiye ati Imana harageze yuko urubavu rwanje ruboneka mu kumutumbera urabizi Imana yararudukuyemo ariko ntiyatubwiye aho yarushize ni ukuvuga ngo tegezwa kwiruka tegezwa guhuzagurika utegezwa kwibaza ngo wishuwe kandi utishuwe ariko umwisho n'umwisho urishurwa mbwira n'ababona ko bakuze canke bagize iki oya ntibakuze hariho umunsi kuko urubavu rwabo rurahari uko vyogenda kose aho yavuye harahari urubavu rw'iyo hagwagiye rurahari gusa Imana ntigeze tubwira ngo wowe nubwo nakuremye ngo ruri ngaha canke ngo uzorutora nyaki ntivyigeze bibaho sivyo gashere ntivyigeze bibaho none gashaho ni gute naye kwihebura nca ndatumbera ndamubwira ati nuko byaragoye byafashe igihe mugabo mu nyuma aza kumpamagara arambwira ati ko biri kose noneho nshaka ko tuganira special ndamubwira ati sawa timbo kandi iyo special tegeza kumakinga happy canke ntigushimisha aragutegura ndavuga ati karabaye ndavuga ati ntaco uko biri kose jewe nari niteze ibintu bibiri ngira ko mbwira n'umuntu akundana uwo ari we wese yaba ari mu rukundo yaba atari mu rukundo aze yitega ibintu bibiri byuko uwo bakundanye bashobora kubana canke ntibabana byuko wagiye gusaba urukundo ashobora kurumuha canke ntarumuhe byose yitege kubyakira nka bya bindi ugiye kwipimisha yitega ko mubwira negative canke positive kandi muganga banza kugutegura uravyumva arambwira ati ko biri kose tubonana
turabonana turicara ahantu heza wanashima nahisanzwe ndamujana turabonana arambwira ati ko biri kose jewe nashaka ndakwishuri ariko inyishu ngenda kwishuri ishobora kukubabaza canke ikagushimisha abati mana je nta nyishu imbabaza nagusavye kuko ndabona neza yuko nagusavye ari uyu nca ndatangura mu mutwe iki narakigusavye mana aragifise iki narakigusavye aragifise uri kurivugana uri wenyine ko ndivugana ni jenyene atangwe kumbwira ngo urumva ngo bishobora kukubabaza ko biri kose agifise none mana womba baza kwe ubwo nyene handi twicayagira mere nyinshi ntibyakunda kwa yiwe arambwira ati yimirene nitize ko itubera nziza ariko nitubereye nziza so uyu munsi simbashije inyishu ntibikunda reka nzoyiguha uwundi munsi ati atoya reka oya inyishu tegeza kuyimpuno munsi kuko ndayiteze tehera abatwunguruza tuba turasibye turunguruza tuca kuri eglise twicara kuri eglise twicaye kuri eglise turicara turabana mu maso hama tucicara ndabwira Imana ati Imana aha niho nsengera no kuvuga ngo niho ndaguturira imitwaro yanje yose ntago ntegeza kuza kubababarira rero ndahitegeye inyishu nziza ubwo nyene umukobwa aca domakobwa nyene tucicara ngaho acambwa tumvize ndakubwira ati jewe abo twabanye mu marorasyo bose iyo nasenga nkumva hariho impwemu mbuza naba ndamusezereye niko yambwiye ati rero wewe ingene waje ingene wantumbere igihe wajemwo vraiment amazigihe ndabisengera ndavyanariza ati kuko burya mu rukundo so gusenga gusa oya kuko ni waje mu masengesho gusa hari gizo kwibaza ngo wishuwe kandi utishuwe uragera ukava no mu masengesho kaja mu mubiri sivyo ukaraba ati mbega mu mubiri nishuwe uriko uravyumva uko nidusaba gusa ngo mana ngo mu ego vraiment nashize imbere mana mpereza umukobwa kundi Imana yuzuye ijambo azi gusenga ku buryo jewe ni naba ndi mu ntege nke zo gusenga azonyapiya nyaruka bigenze uko ivyo nari narabisenge ariko kandi nyuma y'ivyo hari ibindi kandi nasaba Imana ahubwo ati mpumeze uko nuko nawe rero ivyo yari abifise muri we yari afise ukuntu yashaka umuntu azoza ingena meza amwe ati sero y'ivyo nasengeye sero y'ingena vraiment numvise impwemu indekurira ko kwakira amen nibazi ko amashimwe yabaye menshi uwo munsi amashimwe jewe akimara kumbwira sinamubwiye merci oya sinamubwiye merci namubwiye ati kukubwira merci byari byo ariko kandi simbwiyeme uwo merci kuko ufise uwo wumviye ufise uwo wumviye niwe yakubwiye niwe mbwiye merci ncana mufata amaboko ndasenga ndavuga ati Imana iyi nyishu mpaye ibe inyishu isumba izindi nyishu nibe bya bindi by'amatangazo namye numva narakubwiye mu kiganiro giheze narakubwiye ngo hariho ama divorce tugira tutazi ngire twayagize kandi atagenze neza sivyo jewe ibyo nari naravyirinze kuko iyo nakundana n'umukobwa nkumva neza ko atari uwi wanje naramufata naramusaba gahunda tugasubira hahandi nyene twasezeraniye akaba ariho ndamubwira ati ndagusabye bivanye nibi biherera iyo urazi ko ari rero urazi ko ubutandukanyije imbere y'umuntu n'imbere y'Imana uvuga ngo umukobwa azotandukana n'uwo basezeranye isezerano is for two person ni ku bantu babiri uvuga ngo mu gihe ugishe nubwire wa undi mwasezeranye ico gihe nturaheza ryasezeranye jewe rero uwo twakundana namubwira ati gutya na gutya urakoze cyane n'imbere y'uyu hariho uwundi mugabo wewe ntasezerano nawe bwamugireko kuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme ndo gasanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakubwira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate no duto twikorera wewe genda uraje akunda bikunde nawe byo yanka nawe byanye